only football can make you feel like this. Aha, mwamaze kuvyumva, uyu ni wa mwanya wanyu, umwanya tubashikiriza ikiganiro c'inkino. Ni kuri Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News, aho tugiye kurabira hamwe ibijanye n'inkino, no kuvuga amakuru ariko aravugwa mu vy'inkino hirya no hino ku isi. Turi ku munsi wa gatanu, igenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka 2021. Nkaba ndabahaye ikaze, nongera ndabipfuriza amahoro y'Imana. Reka nababwire nti shalom, iyi ni ndamukanyo y'amahoro. Aho bukeye ndababwire nti mwaramutse, aho bamaze kuba ku mutaga ndababwire nti mwiriwe, aho bumaze kuba mwijoro ndababwire nti ijoro ryiza, bivana n'umwe wese ahaherereye. Yes, muti rero tugiye kugaruka ku biki, tugiye kurabira hamwe ibivugwa mu nkino hirya no hino ku isi. Tudatevye, reka turabire hamwe amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi, aho tuja guhera ngaha iwacu mu Burundi. Ego turaja kuvuga ku ihiganwa Premier League, aho ejo ku munsi wa kane hari hakinywe inkino zitari zabereye igihe. Ni ekipe ya Ngozi, Messager de Ngozi yari yakiriye hariya kuri stade Urukundo ekipe ya Le Cloco. Turaje kubabwira ingene urukino rwagenze, mu gihe hariya mu Cibitoke ekipe ya Bumamuru yari yakiriye ekipe ya Olympique Star. Byose turaje kuraba ingene byagenze. Turahava turabire hamwe inkino zizoba muri weekend. Muri weekend championnat izogaruka, aho tujya kurabira hamwe ingene imigwi izohura. Aha ni muri Premier League, championnat national y'u Burundi. Turaja kuhava kandi tuje ku mugabane wa Afrika, turabire hamwe inkino zihategekanijwe, turabire hamwe n'amakuru avugwa, aho tuja guhera muri kano karere Uburundi busanzwe burimwo, akarere k'ibiyaga binini canke se muri East African Community. Turahava kandi tuje ku mugabane wa Buraya, aho tuza kubambutsa ibahari ya Mediterane, turabe amakuru avuga mu bihugu vya Buraya no hirya no hino ku isi. Turaca kandi kuhava tubabwire inkuru zivugwa hanze y'ikibuga, aho tuja kurabira hamwe amakuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye, no ku bakinyi batandukanye, no ku ma ekipe atandukanye. Nongera ndabaha ikaze, ikaze aba sportif bose muri rusange iyo bava bakagera. Ndavuga abakinyi, abacoach, abafana, abarbitre, mwese murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV. Reka ndamutse abafana bamwe bama ekipe, ndahera kuri Madudu umufana wa Barcelone. Ndamwihanganishe cyane, ndamubwire ni ekipe yawe izozuka, ibihe bibi bibaho kandi n'ibihe byiza birabaho. Madudu wihangane cyane. Ndamutse abafana ba Chelsea FC, ndamubona ni coach Arusha muri New Oil, muri Atletico New Oil Academy. Ndamuramutse cyane, ndabwiye nti ni wirambire. Ndamutse cyane umufana wa Chelsea kandi ni Suleiman ngaho kuri centre Imuyinga, ndabwiye ni wirambire. Ndamubona umufana wa Chelsea yitwa Dive, ni muganga, ndabwiye ni wirambire. Reka ndamutse kandi na Manirambo na Shadrack ngaho ku Masanganzira, ni wirambire. Ndakubwire ni mani yawe nayo nyene igeze mu marembera. Ndamuramutse na Jean Dodier teacher ngaho mu Giteranyi, ndamubwire ni wirambire. Abafana ba Arsenal harimwo Habimana Adolphe ngaho mu Gashoho, ni wirambire. Arsenal ikaza buke nubwo kuri uyu musi w'Imana ifite urubanza rutoroshe na Tottenham muri London Derby. Yes. Reka ndamuramutse na Lambert, turacayisaba Lambert ngaho mu Giteranyi.
nawe ndakubwire nti niwirambire n'umufana wa Arsenal. Yes, ni kuri Iwacu Top TV. Mu kanya gato rero turaje turabire hamwe mu idonido ry'amakuru y'inkino ariko aravugwa hirya no hino kw'isi, aho muri kumwe nanje Jean Paul Dunia kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma no mu gutengeneza amajwi turi kumwe na MC Mango Mwembe. Ndakora muto cyane, nawe ukaba uri umufana wa Real de Madrid. Nari nibagiye n'umufana akomeye cyane wa Real de Madrid, Claude Carlos, aho uri hose nakubwire nti niwirambire. Turaje mu kanya mw'idonido. Yes, reka rero tuje mw'idonido ry'amakuru yacu, aho tugiye guhera ngaha iwacu mu Burundi muri Championnat National Premier League. Reka duhere ku munsi w'ejo, ku munsi wa kane, aho hari habaye inkino zitabereye igihe, inkino z'umunsi wa kane. Ni ekipe ya Messager Dongozi yakiriye ekipe ya Le Cloco yahariya mu Rumonge kuri stade Urukundo igihe isaha 9. Gutyo Messager Dongozi itsinda ekipe ya Le Cloco igitsindo kimwe ku busa. Hariya mu Cibitoke ekipe ya Bumamuru yari yakiriye Olympique Star y'Imuyinga ni kuri stade Urunani igihe isaha 9, aho Bumamuru yihereranye Olympique Star inyabika ibitsindo 2 ku busa. Uyu munsi ku munsi wa gatanu hariya mu gisagara ca Bujumbura Vitalo FC iza kwakira ekipe ya Aigle Noir y'Imakamba ni kuri stade Intwari igihe cy'isaha 9. Uyu munsi kandi Top Junior hariya mu Kayanza kuri stade Gatwaro iza kwakira ekipe ya Burundi Sport Dynamique. Iyi ni ekipe yo mu gisagara ca Bujumbura igihe cy'isaha 9. Uno munsi hari match zibiri. Ejo ku munsi wa gatandatu ndabona hariho match zitatu zizobera amasaha amwe. Ni ekipe ya Musongati FC izokwakira ekipe ya Kayanza United ni kuri stade Ingoma igihe cy'isaha 9. Olympique Star izokwakira Rukinzo ariko amakuru ariko aravugwa kandi yamazwe no kwemezwa. Uru rukino ntiruzoba bivanye nuko kuri stade Umuco hari ibikorwa bizohabera ejo. Urukino rukaba gungururijwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kw'icumi, niho urukino rwa Olympique Star na Rukinzo ruzoba. Ego niko ibintu byifashe. Hama ku munsi w'Imana hariho izindi nkino zitatu zitegekanijwe. Ni ekipe ya Le Cloco yo mu Rumonge izokwakira ekipe ya Bumamuru hariya kuri stade Ivyizigiro mu Rumonge. Kuyo sanyene y'9 Atletico New Oil yo ngaha Imuyinga izokwakira Messager Dongozi y'Ingozi kuri stade Umuco. Yego mbibutsa ko ekipe ya Olympique Star mukeba wa Atletico New Oil yoyo yashoboye gutsinda Messager Dongozi. Bikaturabe yuko na ekipe ya Atletico New Oil izoheza ikagera ikirenge mu camukeba wayo gashobora gutsinda Messager Dongozi. Nubwo bitoroshe, iyi match uzoba rumuriro, kizoba ari vumbi na yasho kabisa ndabarahiye. Ni ekipe ya Frambo du Centre hariya Igitega izokwakira ekipe ya Royal de Muramvya kuri stade Ingoma. Ni derby ikomeye cyane kuko aya ma ekipe yose yaba Royal na Frambo du Centre na Musongati zose zakida kuri stade Ingoma. Ni mu gihe stade y'Umuramvya iriko irasubirwamwo, gutyo
Royal de Muramvya igaca itira ikibuga c'Igitega. Niyi ni match ikomeye cyane aho hazoca uwamba. Reka tuce turabira hamwe ukuntu imigwi irusharushanywa, aho ekipe ya Bumamuru iri mu kibanza ca mbere n'amanota 10 ikaba ifise n'ibisindo bine vy'umutahe. Ku mwanya wa kabiri ni Burundi Sport Dynamique ifise amanota 9 n'umutahe w'ibisindo 3. Ku mwanya wa gatatu ni Aigle Noir de Fighters amanota 7 n'umutahe w'ibisindo 2 ni match imwe itarakina. Ku mwanya wa kane ni Vitaro FC y'Ubujumbura amanota 7 umutahe w'igisindo 1. Ku mwanya wa gatanu ni Atletico New Oil amanota 7 umutahe w'ibisindo ubusa. Ku mwanya wa gatandatu ni Messager Dongozi amanota 6 umutahe w'ibisindo 3 ni match imwe itarakina. Ku mwanya w'indwi ni Flambeau du Centre y'Igitega amanota 6 n'umutahe w'ibisindo 2. Ku mwanya w'umunani ni Royal de Muramvya amanota 6 umutahe w'igisindo 1. Ku mwanya w'icenda ni Olympique Star y'Imuyinga amanota 6 ni deni y'igisindo 1. Ku mwanya wa 10 ni Flambeau de l'Est yo mu Ruyigi amanota 6 ideni y'ibisindo 2. Ku mwanya wa 11 Kayanza United yo mu Kayanza amanota 4 ideni y'igisindo 1. Ku mwanya wa 12 ni Bujumbura City amanota 4 ideni y'igisindo 1. 13 ni Musongati FC y'Igitega amanota 4 ideni y'igisindo 1. Ku mwanya wa 14 ni Rukinzo FC ekipe y'igipolisi amanota 2 ideni y'igisindo 1 ni match imwe itarakina. Ku mwanya wa 15 ni Top Junior yo mu Kayanza ifise inota 1 ideni y'ibisindo 5 ni match imwe itarakina. Ku mwanya wa 16 wa nyuma ni Le Croco FC yo mu Rumonge yifitiye amanota ubusa ni deni y'ibitsindo 4. Bikaba ari uko vyifashe ku munsi wa kane wa Championnat National y'u Burundi, aho imigwi irutarutanya uko. Eka tumira mate gatoyi cyo turabira hamwe ingene inkino zifashe ku mugabane wa Afrika, aho tujya guhera mu karere Uburundi buherereyemwo, akarere kibiyaga binini. Yes, inyuma ya Championnat y'u Burundi reka turabire hamwe inkino muri Afrika, aho tugiye guhera mu kare Uburundi busanzwe buherereyemwo. Reka duhere mu gihugu ca Tanzania muri championnat yaho yitwa Azam Premier League, aho ku musi wejo hariho urukino rubanziriza championnat Super Coupe ya Tanzania, aho ekipe ya Simba Wekundu wa Musimbazi nkuko bayitazira izocakirana na ekipe ya Young Africans. Iki ni kirori ubu n'ubukwe uru n'urubanza rukomeye cyane hariya mu muji wa Dar es Salaam, aho aya ma ekipe yo yahuye biba bitoroshe cyane, bitoroshe na gato. Amajambo ngaha aravugwa, amajambo ndazi yatanguye kuvugwa, abafana baya ma ekipe baravuga, abamenyesha makuru bakandika. Asha hazoca wambaye ndabarahiye. Ni match izobera hariya ku kibuga ca uwanja wa Mkapa, uko bayita uwanja wa Benjamin Mkapa niko batitiriye, ni mu muji wa Dar es Salaam, kapitali y'ubudandaji ya Tanzania. Iyi match irakomeye cyane, aho twavuga yuko ari derby ya mbere ngaha muri Afrika y'ubuseruko cyangwa se muri East Africa, atayindi derby ihari ikomeye nk'iyi. Aho nzi neza ko aya ma ekipe y'aba Simba na Yanga
zifise abakunzi benshi cyane ngaha iwacu mu Burundi, eka no mu Rwanda bariyo, muri Kenya bariyo. Ni kuvuga ngo izi ni ekipe zishamiranye kuva kera cyane ari ekipe z'inkeba. Iyo zigiye guhura umuriro uraka, ivumbi rigatuma. Ikindi twabamenyesha nuko umumenyereza Cedric Kaze mu misi ya waramenyereza nyene ekipe ya Young Africans ari umukoca wa mbere, ariko akaba yari yarirukanywe. Ariko inkuru nziza nuko yagarutse muri Yanga nk'umumenyereza wa kabiri, reka tumwifurize amahigwe no gutera imbere, ku buryo mu misi tuzomubona amenyereza ama ekipe akomakomeye kandi ari n'umukoca wa mbere. Ikindi nababwira nuko iyi match izoba isaha 10:15 mu masaha yo ngaho mu masaha muri Tanzania, izoba ari isaha 11:15 ngaho iwacu mu Burundi, aho match ya Chelsea na Manchester City izoja guhera. Haca hinjiramo iyi match ya Simba Wekundu wa Msimbazi na Young Africans, aho kuri Azam TV match izoba iri live 5-5 kabisa. Ndaza abantu benshi muzohiraba, eka naje nukuri ntagwaye n'abankomeye iyi match zishobora kuyisiba kuko ni match ikomeye cyane. Reka tuve muri Tanzania muri championnat yaho turabire hamwe amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho bo championnat itaratangura. Ariko ngaha ndabona ama match amicale ni ekipe ya Rayon Sport izokwakira ejo ekipe ya Musanze FC igihe cy'isaha 8. Ekipe ya Mukura Victory Sport izokwakira Gorilla igihe cy'isaha 9. Kiyovu ni match iri insolite kabisa. Ekipe ya Kiyovu yakinye ejo na akademi yayo, gutyo ekipe ya Kiyovu yihereranya akademi yayo yinyabika ibitsindo 8 ku busa. Nange munyumvira akakaga munyumvira inkuru iratwengeje cyane, kandi birumvikana no kuvuga no umwana yake rakina nase, kandi ngo igitugu kirakura n'igisumbitose iko bimeze. Ego hari indi match abagore nuko babita abari n'abategarugori b'u Rwanda bazokwakira ekipe ya Ethiopia igihe cy'isaha 9. Match izobera kuri stade regional y'Nyamirambo ni ku munsi w'ejo. Akaba iyo twovuga muri championnat y'u Rwanda nuko bimeze, bobo championnat iratangura. Reka tuhave cyo turabira hamwe muri championnat ya Kenya, naho nyene inkino zizotangura ku munsi w'ejo, aho twababwira yuko muri Super Coupe ekipe ya Tusker ariyo yatahukanye igikombe. Reka turabire hamwe ingene bizoba vyifashe ku munsi w'ejo muri championnat. Yes, muri Kenya inkino za championnat zizotangura ejo, aho nahimirije kubabwira yuko igikombe cha Super Coupe cyatwawe na Tusker ejo. Ku munsi w'ejo rero ni ekipe ya Gor Mahia izokwakira ekipe ya KCB, zizoba ari saha 6 z'umurango mu masaha ya Kenya. Vihiga Bullets izokwakira Bidco United igihe cy'isaha 8. Talanta izokwakira Wazito ejo igihe cy'isaha 8. Bandar izokwakira Matari United igihe cy'isaha 8. Sofapaka izokwakira City Stars igihe cy'isaha 8 nyene. Coastal Rangers izokwakira Kariobangi Shat igihe cy'isaha 8:15. Ku munsi w'Imana AFC Leopards izokwakira Tusker igihe cy'isaha 6. Kakamega Homeboys izokwakira Police igihe cy'isaha 8. Ulinzi Stars izokwakira Nzola Sugar igihe cy'isaha 8. Akaba aruko vyifashe muri championnat ya Kenya, aho inkino zizotangura ku munsi w'ejo no ku munsi w'Imana. Reka turabe n'andi makuru avugwa muri Afrika, aho tugiye kurabira amakuru avugwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo.
muri Afrika y'Epfo katuvuge ku mukinyi Taupasi uyu mukinyi yahoze akinira ekipe ya Mamelodi Sundowns ama iza kumugurisha muri Brighton and Hove Albion mu gihugu cy'Ubwongereza. Agezeyo iyi ekipe ikimutiza muri Belgique, hama mu nyuma iza kumugurisha muri ekipe ya Al Ahly yo muri Misiri isanzwe imenyerezwa n'umumenyereza yahoze amumenyereza nyene muri Mamelodi Sundowns yitwa Pitso Mossman. Aha amakuru ari karavugwa nuko Al Ahly yase kumutanga, yase kumurekura kugira ngo asange abandi muri ekipe nationale ya Afrika y'Epfo, aho iyi ekipe ikitegurira urukino izokina mu kwezi kw'icumi irikira rondera itike yo mu mikino ya World Cup qualifiers, ni za nkino zo kurondera itike yo kuja mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi. Impamvu nuko uyu mukinyi asanzwe afise imvune, ekipe ya Al Ahly ikabandanya ivuga yuko idashobora kumutanga atarakira neza, kuko vyo hava bimukwegera agahava asubira kuvunika akababara gose, gutyo Al Ahly ikaba ibihombeyemwo. Ku bakunzi ba Taupasi ntimuzoshobora kumubona muri ekipe nationale ya Afrika y'Epfo, kuko ekipe ya Al Ahly yase kumurekura. Akaba ari uko byifashe muri Afrika, aho tugira duce tuhava tubaranye twihuse cyane gose twambuke ibahari ya Mediterane tubageze ku mugabane wa Buraya, aho tugiye kurabira hamwe amakuru avugwa hariya ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa mafaranga. Yes, nuko reka tuve muri Afrika tuje ku mugabane wa Buraya turabe ingene inkino zari zifashe. Turahera mu higanwa ry'Ubufaransa, Ligue 1, aho guhera ku munsi wa gatatu bariko barakina umunsi w'indwi, ni ekipe ya Rennes yatsinze Clermont ibitsinda 6-0, Nantes itsinda 3-1 ca Brest, Montpellier na Bordeaux banganya 3-2, Monaco itsinda Saint-Etienne ibitsindo 3-1 mu gihe Saint-Etienne yarose ikarata itukura. Lille itsinda Reims 2-1, Metz na Paris Saint-Germain itsinda ibitsindo 2-1 ca Metz, aho Metz yashoboye kuronka karto zibiri zitukura. Ni ibitsindo vya Paris Saint-Germain byaje kwinjizwa n'umukinyi Achraf Hakimi asanzwe akina ku ruhande rw'iburyo muri ekipe ya Paris Saint-Germain. Lorient na Nice kimwe ku busa bwa Nice, aho Lorient yarose kata itukura. Lyon itsinda 3-1, Lens na Strasbourg itsinda kimwe ku busa bwa Lens mu gihe Lens yarose ikarata itukura. Angers na Marseille bagira ubusa ku bundi. Championnat izobandanya ku munsi wayo w'umunani w'iceme journée, aho ejo Saint-Etienne izohura na Nice igihe cy'isaha 11, Strasbourg na Lille igihe cy'isaha 1 y'ijoro, Lyon izohura na Lorient igihe cy'isaha 3 z'ijoro, Paris Saint-Germain izokina na Montpellier igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Dimanche ku munsi w'Imana Bordeaux izokina na Rennes igihe cy'isaha 7 z'umutaga, Reims na Nantes igihe cy'isaha 9, Brest Metz igihe cy'isaha 9, Troyes na Angers igihe cy'isaha 9, Clermont na Monaco igihe cy'isaha 11, mu gihe inkino zizorangizwa na Marseille na Lens igihe cy'isaha 2:45. Gushika ubu Paris Saint-Germain yambe amanota 21 kuri 21 nta kosa irakora. Ahantu bavuga yuko Paris Saint-Germain yamaze gutwara igikombe, kuko kuva kuri umwanya wa mbere sinzi ko bizokoroha n'abakinyi isanzwe ifise. Ku mwanya wa kabiri ni Marseille amanota 18, umwanya wa gatatu ni Angers 12, ku mwanya wa kane ni Lorient 12 nyene, ku mwanya wa gatanu ni Lyon amanota 11. Gushika ubu abafise ibitsindo vyinshi, El Bassam wa Clermont afise ibitsindo 4, Lucas Paqueta wa Lyon afise ibitsindo 4,
Mbappe wa PSG nawe afite ibitsindo 4. Gaetan wa Rennes afite ibitsindo 4. Musa Dembele wa Lyon nawe nyine afite ibitsindo 4. Murumva ko abakinyi bose bafite ibitsindo 4 abakinyi batanu bose banganya ibitsindo 4. Reka duce tuja muri Bundesliga, ni muri German Bundesliga aho nabo nyene inkino zizotangura baza gutangura gukina uyu munsi wa gatanu. Reka turabe nyene bizoba byifashe muri German Bundesliga. Bazoba bageze kuri 6e journée canke indwi igira gatandatu, aho ekipe ya Greuther Fürth iza kwakira uyu munsi Bayern Munich igihe cy'isaha 2:30. Ejo ku munsi wa gatandatu Hoffenheim izokwakira Wolfsburg igihe cy'isaha 9:30. Union Berlin izokwakira Arminia Bielefeld igihe cy'isaha 9:30. Leverkusen Mainz 05 ejo isaha 9:30. Leipzig izokwakira Hertha Berlin isaha 9:30. Eintracht Frankfurt izokwakira FC Cologne igihe cy'isaha 9:30. Mönchengladbach izokwakira Dortmund igihe cy'isaha 12:30. Ku munsi w'Imana Bochum izokwakira Stuttgart azoba igihe cy'isaha 9:30. Freiburg izokwakira Augsburg igihe cy'isaha 11:30. Gushika ubu uko imigwi isumbasumbanya amanota: Bayern Munich amanota 13, Wolfsburg 13, Dortmund ku mwanya wa gatatu amanota 12, Leverkusen amanota 10. Gushika ubu Robert Lewandowski afite ibitsindo 7, Erling Haaland ibitsindo 7, Patrick Schick ibitsindo 4. Reka turabe no muri Serie A. Serie A ni mu gihugu cy'Ubutaliyano. Okay. Barakinye bahereye ku munsi wa kabiri bageze ku munsi wa gatanu. Bologna na Genoa 2-2 ku munsi wa kabiri. Fiorentina Inter 3 vya Inter kuri kimwe cha Fiorentina, aho Fiorentina rose ikarata itukura. Atalanta 2-1 Sassuolo ku munsi wa kabiri. Spezia 2-3 vya Juventus ni ku munsi wa gatatu. Salernitana 2 AS Verona 2 ku munsi wa gatatu. Milan AC 2 Venezia ubusa ku munsi wa gatatu. Cagliari ubusa 2 vya Empoli. Sampdoria ubusa Napoli 4. Torino kimwe Lazio de Roma kimwe. AS Roma kimwe. Udinese ubusa. Ejo ku munsi wa gatandatu bazosubira gukina kuri 6e journée canke indwi ya gatandatu. Spezia izokwakira Inter de Milan igihe cy'isaha 9. Nako Spezia izokwakira Milan AC igihe cy'isaha 9. Inter de Milan yakire Atalanta igihe cy'isaha 12. Genoa izokwakira Hellas Verona igihe cy'isaha 2:45 ni ku munsi w'ejo. Ku munsi w'Imana Juventus izokwakira Sampdoria igihe cy'isaha 6:30 ku munsi w'Imana. Udinese izokwakira Fiorentina igihe cy'isaha 9. Sassuolo yakire Salernitana igihe cy'isaha 9 nyene. Empoli yakire Bologna igihe cy'isaha 9. Lazio da Roma izokwakira AS Roma ini derby mu mujyi wa Roma igihe cy'isaha 12. Naples yakire Cagliari igihe cy'isaha 2:45 mu gihe ku munsi wa mbere basozera umunsi wa gatandatu Venezia izokwakira Torino igihe cy'isaha 2:45. Gushika ubu ikipe ya Naples amanota 15 kuri 15. Inter de Milan amanota 13, Milan AC 13, AS Roma amanota 12 mu gihe ikipe ya Juventus iri ku mwanya wa gatanu. Ciro Immobile wa Lazio ibisindo 6, Joao Pedro wa Cagliari ibisindo 4, Edin Dzeko wa Inter ibisindo 4, Lautaro Martinez wa Inter nyene ibitsindo 3. Bikaba ari uko vyifashe muri Serie A muri championnat yo mu Butaliyano. Reka tuje no muri La Liga Santander
aho nabo nyene inkino zatanguye ku munsi wa kabiri bariko barakina umunsi wa gatandatu 6e journée. Getafe Atletico Madrid, bibiri vya Atletico Madrid ku kimwe ca Getafe, mu gihe Getafe yarose ikarata itukura. Athletic Bilbao kimwe, Rayo Vallecano ibisindo bibiri ku munsi wa kabiri. Levante ubusa, Celta Vigo bibiri hari ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu barabandanije Espanyol Barcelone itsinda Deportivo Alaves kimwe ku busa. Sevilla na Valence bitatu vya Sevilla ku kimwe ca Valence ku munsi wa gatatu. Villarreal bine, Elche kimwe. Real de Madrid ibitsindo bitandatu ku kimwe ca Real Mallorca, aho tukavuga ko ibitsindo vya Real vyinjijwe na Karim Benzema ibiji ibitsindo bibiri, kimwe ku minota wa gatatu ikindi ku minota 78. Marco Asensio atsinda hat-trick ibitsindo bitatu, aho kimwe yacinjije ku minota wa 24, ikindi ku minota wa 29, ikindi ku minota wa 55. Ica gatandatu cinjizwa na Isco ku minota wa 84. Genoa bibiri, Real Sociedad bitatu hareje ku munsi wa kane. Osasuna kimwe, Betis bitatu eje nyine ku munsi wa kane. Cadix na FC Barcelone banganya ubusa ku busa, aho equipe ya Barcelone yarose karata itukura yaje kwerekwa umukinyi Frankie de Jong. Yes, bakaba bazobandanya ejo bakina umunsi w'indwi 7e journée. Deportivo Alaves do kwakira Atletico Madrid igihe cy'isaha 8. Valence yakire Athletic Bilbao igihe cy'isaha 10:15. Sevilla yakire Espanyol Barcelone igihe cy'isaha 12:30. Real de Madrid izokwakira Villarreal igihe cy'isaha 3 z'ijoro, ni ku munsi w'ejo umunsi wa gatandatu. Ku munsi w'Imana Mallorca izokwakira Osasuna igihe cy'isaha 8. Barcelone izokwakira Levante igihe cy'isaha 10:15. Rayo Vallecano yakire Cadix igihe cy'isaha 12:30. Real Sociedad izokwakira Elche igihe cy'isaha 12:30. Real Betis yakire Getafe igihe cy'isaha 3 ku munsi w'Imana. Celta Vigo izokwakira Genoa azo ari ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 3. Tuve muri La Liga Santander mu gihugu ca Espagne. Inyuma yuko tuhava reka tumanze babwire kuntu imigwi irutarutanya. Equipe ya Real de Madrid amanota 16, Atletico Madrid 18 ni kubanya wa kabiri. Real Sociedad amanota 13 kubanya wa gatatu. Sevilla 11 kubanya wa kane. Equipe ya Valence kubanya wa gatanu amanota 10. Equipe ya Barcelone ifise amanota 9 iri ku mwanya w'indwi n'urukino rumwe itarakina. Gushikubu Karim Mustafa Benzema wa Real de Madrid ibitsindo 8. Uyu mukinyi n'igitangaza arabona igori cyane. Ibitsindo 8, ipasi zitandatu zivamwo ibitsindo. Vinicius Junior bakinira hamwe muri Real de Madrid ibitsindo 5 n'ipasi imwe iva mu gitsindo. Michael Oyarzabal ibitsindo 4 wa Real Sociedad. Marco Asensio wa Real de Madrid ibitsindo 3. Eric Lamela wa Sevilla ibitsindo 3. Reka yo tuje muri English Premier League, abahita mu ruganda rw'amafaranga bivanye n'ibifaranga biri muri championnat n'ibifaranga abakinyi baho bahembwa. Inkino zizotangura ku munsi w'ejo. Choc du jour, Chelsea yakira Manchester City igihe cy'isaha 7:30. Kuri uwo mwanya nyene Manchester United izobikira Aston Villa igihe cy'isaha nyene 7:30. Leicester City yakira Burnley igihe cy'isaha 10. Everton Norwich igihe cy'isaha 10. Leeds United West Ham isaha 10 nyene. Watford Newcastle igihe cy'isaha 10. Brentford yakira Liverpool igihe cy'isaha 12:30. Ku munsi w'Imana ni equipe ya Southampton izokwakira Wolves igihe cy'isaha 9. Arsenal de Gunners yakira Tottenham igihe cy'isaha 11:30. Iyi ni London Derby, aho aya ma equipe yose aba mu muji umwe wa London, capitale y'Ubwongereza. Inkino zizorangira ku munsi wa mbere barangiza
inkino zo ku munsi wa gatandatu aho Crystal Palace izo kwakira Brighton igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Gushika ubu Chelsea amanota 13, Liverpool 13, Man U 13, Brighton 12, Manchester City 10, Everton amanota 10, Tottenham amanota 9. Ekipe nka Arsenal kugeza ubu iri ku mwanya wa 13 n'amanota 6. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi ni Bruno Fernandes wa Manchester United ibitsindo 4, Michael Antonio wa West Ham United ibitsindo 4, Mo Salah wa Liverpool ibitsindo 4, Cristiano Ronaldo wa Manchester United ibitsindo 3 na Romelu Lukaku wa Chelsea ibitsindo 3. Akaba ari uko vyifashe muri English Premier League, aho mukanya cyo tubabwira amakuru avugwa hanze y'ikibuga duhereye muri ekipe ya Manchester United. Inyuma y'amakuru avuga mu mashampiyona akomakomeye, reka turabe n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga, amakuru yandikwa n'ibinyamakuru. Turahera mu gihugu c'Ubwongereza. Uyu n'umugabo yitwa Paul Mason, umenyesha amakuru akomeye cyane, aho yagiye kwandika kuri ekipe ya Manchester United, aho yavuze ko kuba ekipe ya Manchester United yahisemwe kugura Cristiano Ronaldo atari muri programme yo gutwara ibikombe, ahubwo ngo Manchester United yashaka ibintu vya business, aho yishakira kunguka amahera, kuko ngo uyu Cristiano Ronaldo ntabwo yaje kugira ngo batware ibikombe, ahubwo yaje kugira ngo badandaze. niko abibona. Abana yandika avuga ati iyo Manchester United yashaka ibikombe yari guhitamo kugura umusatirizi wa Tottenham Harry Kane. Uyu ngo iyo imugura niho yari kuba iri muri programme zo gutwara ibikombe. Uyu niko abibona, sinzi ko namwe ariko mubibona, kuko je nkanje ndiko ndaraba Harry Kane imyaka amaze muri Tottenham ayikinira nta gikombe arabaha nta na kimwe, eka n'imyaka amaze akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nta bikombe baratwara sinzi. Ariko umukinyi nka Cristiano Ronaldo aho yagiye hose yashitse twara ibikombe, aho avuye muri Italy atwaye ibikombe vya Scudetto championa yaho. Sinzi rero ico uyu yashingiyeko, ariko kandi nitwo kwibagiza yuko umukinyi Cristiano Ronaldo ariko arasaza, ariko aregereza izabukuru. Ariko igitangaje nuko aguma bikora, aguma tsinda. Yego iko ndabibona je aguma tsinda. Sinzi namwe ko mubibona, amashaka kuja muri commentaire mukavuga muti uyu Paul Mason yavuze ukuri canke ntiyavuze ukuri. Yongeye arandika avuga no kumumenyereza wa Manchester United ni Ole Gunnar Solskjaer ko afise ikibazo gikomeye cyane. Uyu ngo afise ikibazo gikomeye cyane, yamwarize karavuga ati uyu Ole Gunnar Solskjaer uri kuraraba ukuntu amenyereza Manchester United, biraboneka yuko ari gupfundikanya kuko ntari kubego rwayo. Aravuga ati kuba ayimenyereza ati ni wari we wese, umumenyereza wari we wese ibintu amenyereza no wari wese yobishobora. Sinzi ko namwe ariko mubibona, bashaka kutwandikira mukatubwira muti yavuze ukuri. Aho yashingiye avuga yuko inyuma yaho Manchester United ikuriwemwo na West Ham United mu gikombe ca League Cup canke Carabao Cup, aho yavuze yuko ashobora no kwirukanwa. Uyu arashobora no kwirukanwa, aho yamugaye gose. Aravuga ati uyu numumenyereza kabisa ari ku rwego rwo hasi, adakwiriye kumenyereza ekipe ya Manchester United. Muri Espagne ekipe ya Barcelone ibandanya guhura n'ibibazo bitandukanye aho gutsinda vyase kabisa vyanse.
ni nyuma yaho ejo kubusi wejo inganyirije na ekipe ya Cadix ubusa ku bundi rukaba ari urukino rugira kabiri inganya idashobora gutsinda mu gihe ekipe mukeba wayo wihe byose Real Madrid yoyo imaze imisi itsinda bakavuga bati uyu mumenyereza wa Barcelona ni Ronald Koeman umunya Hollande nawe nyene ashobora kwerekwa umuryango akirukanwa aho ariko haravugwa abakinyi ariko haravugwa abamenyereza bashobora kumusubirira nka Antonio Conte muri kino gihe atakazi afise haravugwa kandi umumenyereza Andrea Pirlo nawe nyene muri kano kanya akaba yifuzwa na Barcelona ko yoza gusimbura Ronald Koeman haravugwa kandi n'umumenyereza Roberto Martinez asanzwe amenyereza ekipe y'Iserukira Gihugu y'Ababiligi ibi nawe nyene aravugwa ariko icyo twabamenyesha yuko umumenyereza nka Antonio Conte yamaze kubatera ivyatsi aravuga ati jewe sindi muri gahunda zo kuza kumenyereza ekipe ya Barcelona. Ikindi kikugira vuga muri Barca nuko Barca iriko irifuza umukinyi wa Arsenal ni Alexandre Lacazette aho ivuga yuko mu kwezi kwa mbere izoshobora kumusinyisha. Reka turindire turabe yuko Arsenal izorekura umukinyi wayo Alexandre Lacazette gutyo agashobora kuja muri ekipe ya Man U. Ngaha rero ndafise ikibazo nshaka kubaza abakunzi ba iWatch Top TV. Mbega mubona ingorane Barca ifise ari umumenyereza Ronald Koeman canke n'abakinyi bari ku rwego rwo hasi? Yes, canke n'abakinyi bari ku rwego rwo hasi ba Barca. Ushaka kuja muri commentaire ukatwandikira inyunganizi yawe turayirindiriye. Reka tuve muri Barcelona tuje muri ekipe ya Real Madrid aho makuru abananya avuga yuko binyesha bakujisha birandika bikavuga ku mukinyi Eduardo Camavinga baramuvuga ko cyane bakavuga bati Eduardo Camavinga uravye ugwego ariko arerekana uravye performance ariko arerekana muri Real Madrid yarakwiye guhabwa iminota myinshi kuvuga iminota ikwiye ndetse akanatangura mu kibuga. Aha barashingira ku kubera iminota yose amaze guhabwa muri Real Madrid iminota mikeyi kuko yama akina asimbuye yamaze kuyivyaza umusaruro nkuko abanyarwanda babivuga. Amaze gutsinda igitsindo kimwe, amaze no gutanga passe iva igitsindo arivyo bita assist. Baravuga bati rero hamwe yohabwa iminota ikwiye uyu umwana Eduardo Camavinga n'umukinyi akomeye cyane, n'umukinyi ashoboye kwigaragaza, n'umukinyi ashoboye guhindura ibintu byinshi mu kibuga. Reka turindire turabe mbega namwe niko mubibona muri commentaire mucyo twandikira muti nivyo Eduardo Camavinga arakwiye umwanya ukwiye muri Real Madrid. Reka tuje no muri Dortmund yahavuye iravuga iti ikiraraba ugwigo mukinyi wabo Erling Braut Haaland ariko nukuntu ama ekipe menshi amwifuza baravuga bati biragoye kumugumana uyu umwanya n'umwanya arashobora kuva muri Dortmund akaja mu yandi ma ekipe nka Real Madrid, ama ekipe nka za Barcelona, ama ekipe nka za Manchester United kuko ziriko ziramwifuza cyane. Reka twindiye turabe ko hazogeraho Dortmund emurekura kuko nayo nyene itangiye kuvyivugira. Ekipe ya Bayern de Munich twacari mu gihugu c'Ubudagi iravuga ko ishaka umukinyi Antonio Rudiger iramwifuza cyane. Iyi ni ekipe ikunda gutunga abakinyi beza basanzwe bakomoka mu gihugu c'Ubudagi. Murabizi yuko abakinyi bakomakomeye bakinira ekipe y'Iserukira Gihugu y'Abadagi usanga keshi bakina muri ekipe ya Bayern Munich cyane no muri ekipe ya Dortmund rimwe na rimwe. Reka rero turabe yuko Chelsea izogeraho ikamurekura ariko yo ikaba yamaze gutangaza yuko idashobora kurekura umukinyi wabo Antonio Rudiger, umukinyi w'umudefenseur wabo akomeye cyane aho ariko aritwara neza turavye kuri sezo iheze no mu yisezo iriko itanguye ubu ariko aritwara neza. Turabe yuko bizokunda ko Bayern imutwara. Reka amakuru yacu tuyarangirize muri ekipe ya Manchester United
aho umusore wabo Paul Labiri Pogba ariko baravuga yuko ashobora gusubira muri Juventus, aho n'umu agenti wiwe Mino Raiola aherutse gutangaza yuko Pogba ashobora gusubira muri ekipe ya Juventus. Reka turindire turabe niba koko Paul Labiri Pogba azosubira muri ekipe ya Juventus canke azoshobora kuguma muri Real de Madrid, canke nako azoshobora kuguma muri Manchester United, canke se ko tumaze imisi twumva n'amakuru avuga ko na Real de Madrid, FC Barcelona zimwifuza. Reka turabe ko bizokunda. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko murakurikirana amakuru kuri Iwacu Top TV. Ndababwire nti amakuru naha agarukiye, tukaba tuzosubira ku munsi wa mbere aho tuzorabira hamwe amakuru azoba ari karavugwa kuri uwo munsi nyene. Ndabamenyesha yuko mwari kumwe na Jean Paul Dunia ku buhinga bw'ivyuma, canke udufasha gutunganya ikiganiro kugira ngo kibashikire neza ni MC Mango. Ndakubwire nti niwirambire ugira huba wubahwe. Turabakengurukiye rero, turabashimiye, turabakengurukiye. Reka mvuge nti hasta la vista.